rero twe twotera akamo yuko uwo muntu nimba atavyikoranye nibamushengeze bamushikiza imbere y'ubutungane hanyuma bamucira urubanza. Nimba rero yabikoranye n'ubutegetsi bwo hejuru, harageze ko abanyagihugu rero bategera ko ubwo butegetsi isura nyayo y'ubwo butegetsi ari iyo. Uno munsi hariho ibintu bimaze iminsi biri hajya iwacu ivy'amanoti n'ibiki mugabo ukabona ko ahanini bigeramiye abanyagihugu, nimba ari ibintu biba bigamije gushira abantu bose ku murongo umwe canke mu kurugero rumwe, ariko urabona ko uno munsi abanyagihugu bidoga cyane nta mahera yarakenye. Boraba rero abanyagihugu uwo muntu nkuko ndabivuze muri peri tubibona nuko yoshengezwa agacirwa urubanza hama abanyagihugu bagasubizwa utwabo. Ni hatagira igikorwa ejo kandi bizokorwa muri ntara babibwirane abo nyene batwara intara ati je wanje vyangendeye kunuku nawe nutabikora urumva ico wibonera ko uraza gusonza. Urumva rero kubigwanya bigitangura nimba hatarengeranye